Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo ngiye kubashikiriza amakuru. Ikaze mwese. Impunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania zo zigeramiwe n'ibibazo ntangere mu gihe zitegura gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2023. N'uyu munsi turi impunzi no kwigumya urose n'iso kiro cy'ibiharagiro ugira ati mana sine. Kubijanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa, ariko ngaho ubuzima buragoye. Izo ni zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania. Uyu munsi Uburusiya bwasubiye kurasa ibikoho bitavana ko vya misile muri Ukraine cyane mu bibanza vy'igisivile. Vatican itangaza ko Papa yarangije igihe Benedicto akiremvye, ariko ko yumva amakuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya yagira umuje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Vatikano itangaza ko Papa yarangije igihe Benedicto akiremvye, ariko yumva. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwitangazo yashyize ahagaragara umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni avuga ko Papa Benedicto wa 16 yararuhutse neza mu ijoro ryakeye. Ati aracyarembye ariko arumva, aracyafite ubwenge bwe. Yongeyeho ko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco asaba nanone isi gusabira uwo yasimbuye ku ntebe ya Petero kugira ngo amasengesho amufashe muri ibi bihe bikomeye. Ejo kuwa gatatu Papa Francisco yatunguye abantu atangaje ko Benedicto yari yasuye aho ari mu kiruhuko cy'izabukuru arwaye cyane. Byatumye abantu bagira impungenge ko yaba agiye kwitaba Imana. Papa Benedicto afite imyaka 95 y'amavuko. Yayoboye Kiliziya Gatolika y'isi yose imyaka 8 kuva mu kwezi kwa 4 2005 kugera ubwo yeguraga mu kwa 2 2013. Kuva icyo gihe atuye Vatikani hafi cyane yo kwa Papa Francisco. Niwe mupapa wa mbere wari weguye mu myaka hafi 700 ishize. Urakoze Eugenie kuri iyo nkuru. Uyu munsi Urusiya bwasubiye kurasa ibikoho bitavana ko vya misile muri Ukraine cyane mu bibanza vy'igisivile. Ukraine iriko ivuga ko yarashe igakorora nyinshi muri zo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Mu miji minini Uburusiya bwibasiye harimo Kiev umurwa mukuru, Kharkiv umujyi wa kabiri mu bunini, na Lviv na Odessa iri mu burengerazuba bw'igihugu. Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarashe misile 69 ariko ko bwashwanyagurije mu kirere 54 muri zo zose zitaragera ku butaka. Ibyo ari byo byose byatumye guverinoma ya Ukraine ivuza indangururamajwi z'impuruza mu gihugu cyose mu gihe cy'amasaha 5 kuva saa 1 mu gitondo, bityo abaturage bahungira mu bwihisho. Abantu 3 gusa bakomeretse, nta numwe misile z'Uburusiya zahitanye, ariko zashenye ibikorwa remezo byinshi cyane cyane iby'amashanyarazi. Urugero, Andriy Sodovi, meya wa Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine hafi y'umupaka wa Pologne, yatangaje ko bahise babura umuriro byibura ku rwego rwa 90% mu mujyi hose. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yamaganiye kure Uburusiya, yanditse kuri Twitter ati ni ibitero bya kinyamaswa, nta rindi jambo umuntu yabona akoresha kubona Uburusiya burasa urubura rwa misile ku nzirakarengane mu gihe bitegura umwaka mushya. Tugushimire Thomas. Abagore 3 bazoba mu bahagarikizi b'inkino ba CHAN w'ibihumbi 2022 iganwa rya nyuma ry'igikombe c'umupira w'amaguru ry'abagabo bakinira muri shampiyona ziwabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. CHAN yagombye kuba yarabaye ku nshuro ya 7 mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka uri mushira, ariko yaje gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Ubu noneho nk'uko biteganijwe izabera muri Algeria guhera ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa mbere kuje kugera ku ya 4 y'ukwa kabiri gutaha. Izakirwa n'imijyi 4: Alger umurwa mukuru, Constantine na Annaba hombi mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, na Oran mu nkengero z'inyanja ya Mediterane mu majyaruguru y'uburengerazuba.
CAF impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika yatangaje urutonde rw'abasifuzi 19 bazayobora imikino, 21 bazabafasha ku mpande z'ikibuga na 12 bazaba bashinzwe ikoranabuhanga rya video. Bose bakomoka mu bihugu 32 bya Afurika nk'uko itangazo rya CAF ribisobanura. Muri bo 3 n'abagore: Vicentia Amedone wo muri Togo uzayobora imikino mu kibuga, n'abandi 2 bazaba abafasha b'abasifuzi bo mu kibuga aribo Karine Fomo wo muri Kameruni na Diana Chikotesha wo mu gihugu cya Zambia. CHAN izahuza amakipe y'ibihugu 18 agabanyije mu matsinda 5. Umukino wa mbere uzafungurira iyindi uzahuza Algeria na Libya ku itariki ya 13 y'ukwa mbere mu murwa mukuru Alger. Okay. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tushimire bagenzi bacu Thomas Kamirinde na Eugenie Mukankuzi ku makuru yo hirya no hino bahejeje kudushikiriza. Twibutse ko muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire kandi mu biganiro vyacu kuri YouTube, Instagram na Facebook. VOA Radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho igitoro cyo mu bwoko bwa essence kibandanya kuba umuzi wibuye. Ingaruka mbi zikaba ari nyinshi ku banyagihugu na cyane cyane muri iki gihe cyo guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka. Iyi nkuru y'iradiyo ry'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi dusomerwa na Thierry Ndayishimiye. Haraheze hafi imyaka 2 amasitasiyo mu gihugu nka yose asa n'ayakuranwa kuronka igitoro. Ibyo bituma abagendesha amamodokari batamenya aho bashobora kukironka igihe bagikeneye. Muri iyi minsi irangiza umwaka, abafise amamodokari anywa lisansi ari nayo ikenye cyane barahevye barashiraho umugwi wo ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo baze bararangirana aho bakibonye ku masitasiyo. Kuri ayo masitasiyo baba bakirangiwe ko ntibiba byoroshe kugishikira nk'uko isoko ry'Ijwi ry'Amerika yahishikiye ribitubwira. Uyu ni umunigano w'amamodokari n'abantu basitanisha amabido kuri sitasiyo iri mu buraruko mu gisagara ca Bujumbura. Benshi bava aho bidoga ko imodokari zafyondekaye kubera kugongwa, abandi bakavanaho ishavu ko batutswe eka no kuba barenganijwe kubera bagumye babaca imbere. Ibintu biruko mu gihe abifuza kuduga mu ntara zitandukanye kugira bahimbaze Noel n'ubunani mu miryango yabo nabo bariko barasunikana ku bituro kugira ngo baronke imodokari zibunguruza. Hano ku isoko ya Kotebu ku bituro by'amamodokari ingenzi zivuga ko ziriko zirahahombera byinshi. Kuja Ngozi igiciro kigeze ku 14,000 mu gihe cahora ku 7,500. Kugira baronke iyo tike harabavuga ko binabasaba ko bayigurira uwundi yayiguze maze bikabasaba kongera ko 2,000 ibyo yise gucora. Nahone bakahamara amasaha menshi nk'uko uyu mukenyezi ari kumwe n'abana 2 bivuga. Jenga nashe saa 12 nashe ndonka itike ya saa 7 niho mva ngaha nashe saa 12 kubera abana inzara nyene bici. Uyu nawe avuga ko aduza atacasumiye umuryango kubera ico giciro kinini co kwiyunguruza. N'ubwango bwapfutse mu bantaguma nifashe ku muntu anye nta n'ikintu nsoma nta n'ikintu na kimwe amafaranga ntayahari bibongeza umushahara natwe dutabuza umuyoro musumuje bwate ya benidugire kwa nyene nabiguze gize ku bidugane birihire usanga ari kibazo. Ubajije abagendesha izo modokari zunguruza abantu bakubwira ko nabone baronka igitoro bacumukuye. Kukaba nkako isoko ry'Ijwi ry'Amerika ryayaze na bamwe ribasanze ku masitasiyo basigura ko kugira ngo imodokari bayuzuza igitoro bisaba kutanga igiturire c'amafaranga 20,000 kuriko akorera ku ipompo itanga igitoro. Abandi nabo bakavuga ko baheba bakagura icamagendu kuko bashobora kurara amajoro ku masitasiyo ariko bakaruhira gutaha bataronse. Ugeze ku pompo bivana n'ahari haraho usorora batanga 10 vene urabona nk'imodoka ihagaze nko ngaha
nkuba ariko araraba uburyo bwari bwose yovugana n'abari hariya akubitira ivasi mugabo abamye ngaha batararonka nimba cora nka 50 cyangwa 30 ubuko nyene hari twe dutonze atutaha uko nyene birateye isoni gose kuko byabaye ijya mbere tubibonye kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mugabo naho cimonogoje kiraba kirarenze kuko urabona iminsi mikuru abantu bahoragira ingorane igitoro naho kirozo usanga ikinju kiro ngo 10-15 numva ko ari ibintu biteye isoni gose ikinju litiro ni nusu 15,000. Abanyongama bajaji bobo bavuga ko bataciyambya ngo baje gutonda ku masitasiyo narijya babujijwe gushika mu gisagara hagati birimwe ingorane inaturengeye utwaye akabido ntibago makatira umurere telephone kandi urisopa mahera kugira bayikure mu ngera bayisubizemo umuntu asaba amagara buce n'amahoro arabinye ingene imana ziramwishura tuze turagura ka magendo nyene tuze turakorera ko kubera ajya nebadu hayi bakubitwa n'inkoni zigako polisi ko muhijya ejo cenda naharaye ndongera ndabura bazi ko yamuganga kubera igitoro ahubwo barabe nyene bungunganye abatware bacu baduha igitoro nandi ho inzaza gutwica hajya pomiste kugira guhe agasenke ni 5,000 urengereza ko hejuru aho rero umupolisi nawe uba wamuhaye kugira wegere ajya urumva n'ingora urongoye ishirahamwe ryunguruza abantu Charles Nirameba avuga ko muri kino gihe bafise ingorane y'ingene batunganya akazi kabo kubera izo ngorane z'igitoro ariko arahanura abakora akazi ko kunyonga imodokari zunguruza abantu kutikika mukiza mu gukorera amakosa ingenzi. Uwo wese yunguruza abantu ariko arakora yashoboye kugirirwa ibako karonka ico gitoro ategerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu amategeko yo mwibarabara kuvuga rero ko kizira yuko hariho uwikika mukiza agasaba amafaranga y'umurengera yitwaza ibicanka ibindi ibiciro bizwi mu ntara zose birahari byo rero twosaba twebwe abasanzwe bahurikiye mu ishiramwe bacu abasanzwe batwara abantu n'ibintu ko bavyubahiriza ariko tugakebura n'ingenzi ko nazo nyene ibyo biciro birahari mu buhinga bugezweho barabibaza kandi basanzwe banabizi nabo nyene bagerageze kwihagarara ko kugira bashobore kwishura amafaranga ajanye n'urugendo bafashe. Hagati aho itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aganira n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi yari yabijeje ko mu kwezi kumwe gusa atakibazo c'igitoro kizoba kikivugwa mu gihugu ubwo nyene ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka buca bubyirukamwo kiraboneka ariko camaze umwanya urumerumara kiba kirasubiye gukena ariko kandi imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yasiguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka avuga ko igitoro gikenye kubera igihugu kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro. Umukuru w'igihugu asigura kandi ko amadolari akoreshwa ku gitoro yongerekanye ariko hakaba n'amashirahamwe akoresha igitoro cinshi kandi ataco yirangurira ayo nayo yoba akoresha ibice 10% by'igitoro cinjira mu gihugu. Ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka no kwiduga ry'ibiciro ku masoko nka yose yo mu gihugu abanyagihugu bakaba barindiriye ico umukuru w'igihugu asubira gushikiriza muri zino mpera z'umwaka. Turagushimiye Thierry kuri iyo nkuru. Tubibutse mwese ko muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vyacu turabibandaniriza ku kiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankozi. Murantunga imbere yuko dushika kuri ico kiganiro reka tubashikirize inkuru yindi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini mu gihe amakungu ariko ahimbaza iminsi mikuru kurangiza umwaka wa 2022 no kwakira umwaka mushasha wa 2023 impunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania zo zigeramiwe n'ibibazo ntangere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu akorera muri Tanzania James Joven. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania misi yose zamira ku biribwa by'ubwoko bumwe gutyo bigatuma zitagira ubushobozi bwo guhimbaza iminsi mikuru nk'uko byari bakiri mu gihugu c'amavuko. Haraciye hafi imyaka 3 kuva leta ya Tanzania yugaye amasoko rusangi yarafasha cyane impunzi gukabukanya ibiribwa baronswa no kwigurira ibintu bitandukanye bikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu cyane cyane nk'ibikenewe mu guhimbaza iminsi mikuru. Mu gihe impunzi zitemerewe no gusohoka
gusohoka inkambi ubuzima bwarahindutse cyane kubw'imibereho mibi ivana n'uko leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize bigatuma atabushobozi bagira bwo kwizihiza iminsi mikuru nk'uko byari mu buzima bwabo mu gihugu c'amavuko. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. N'igihe n'umunsi mukuru n'uyo munsi mukuru si kutamenya ati kutamenya gute kare mu Burundi wama waharuye amatarike umunsi mukuru rose kirako ukama rero uvuga ati nziganya kakanoti na ku munsi mukuru nzoja kaboga kaboneka. None uyu munsi turi impunzi no kwigumya urose n'iso kiro cy'ibiharagiro ugira ati mana sima. Ikintu cya mbere gusa ndashima ko noba ndahashitse dukomeye n'umuryango. Ikigira kabiri kubijanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa, ariko ngaho ubuzima buragoye ntigikunda dufungura ibinyene dupokera kuko urabona ko ata muntu yemerewe no kujya gucagahera inyuma y'inkambi. Nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umuryango. Tugira Imana kubera umukubi uriho n'ubwoba naye ahandi hajya abandi bagira ati turaba akanyama turye twebwe ivyo twarasezeye nta buryo dufise turaha turuko nyene. Ndavyimviye nca numva umenga ni indoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe vyashoboka yuko biba nk'uko umuntu yaritegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaza kwicara hamwe n'abandi akanywa akayera akarya akanyama, ariko ubu ntitukibishobora. Oyaye ubu nko mu nkambi ntibishobora kutubera neza ko nk'impunzi kumva z'uko usanga n'indya dutora zitaba zibereye, tuzitora indya zitakwiye neza kubera yuko usanga abantu benshi usanga turi mu bukene budasanzwe mu nkambi no kugira ngo uronke n'uburyo wohindura agahuzu ntibikorohera kubera ko udashobora no gusohoka inkambi neza nk'uko bihagije kuje kurondera n'agahera ngo urondere agahuza abana cyane nawe wironderere. Kuva leta ya Tanzania igabishije amashyirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize ubuzima ntibworoshe ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu, gutyo bigatuma PAM cyo kimwe na ASERI ataco bafashisha impunzi mu bihe nk'ibi vy'iminsi yo gusoza umwaka. Izo mpunzi zisaba amashyirahamwe y'umuryango w'abibumbye kubitaho cyane no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi by'iminsi mikuru nabo banezererwe, bikabafasha no kwibagira amagogo bafise. Cyane nabona impunzi badufata neza agira ku munsi mukuru bakazigenera utuntu bari bugaburira umuryango. Ndibuka turi mu makambi ya mbere kweri baradiye utuntu duha abana bakabaha udusaradini abana bafungura, nange tubona biratunezereye kweri. Ubwo rero wowe ufite nk'amajana 5 mugenda mukungikanye wenda mugakora kugafu mwapokereye mukinga akagorigori mukicara mu rugo mukagasangira. None ubu nta namba. Nukuri nasaba yuko botwongera indya bakadufasha kuko niyo fashaje dufise kwa twege impunzi ntitwoshobora. Dusabye yuko bodukwiriza indya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kubera twege iri impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kana tamahera tugira. Ahubwo ico mbona nosaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twacu tugasubira gupokera udukwiye. Nukuri bakadufasha cyane rwose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijya na biriya kwipfuza ibibi twokorera ngaha mu buhungiro. Naho biruko hari bamwe bagira amahirwe bagatumirwa n'imiryango yabo iri mu bindi bihugu, abakora mu mashyirahamwe atandukanye, abize imyuga ibafasha kuronka udufaranga na bamwe b'incabwenge badandaza ibintu mu mpisho, gutyo bikabafasha kwizihiza iminsi mikuru no gukabukanya ibiribwa mu buzima bwa buri munsi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika. Ibiganiro vyacu tubibandaniriza ku kiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Muri bungabunga ubuzima y'iki cyumweru ni gute imihindagurikire y'ibihe irimo kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Muganga Maria Nira, umuyobozi w'agashami gashinzwe ibidukikije, imihindagurikire y'ibihe n'ubuzima mu ishami rya ONU ryita ku buzima, aratubwira byinshi ku ngaruka imihindagurikire y'ibihe igira ku buzima ndetse n'icyakorwa. Byongeye kandi umunyabugeni mu by'amafoto ukiri muto wo muri Ghana aratwereka ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ku buzima bwo mu mutwe akurikije uko abibona. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije, ndi Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu kiganiro bungabunga ubuzima.
imihindagurikire y'ibihe muri bimwe mu byaro irimo guteza izamuka rikabije ry'ubushyuhe ndetse hari n'aho ririmo gutera izimangatana burundu rya bimwe mu binyabuzima. Inzobere zivuga ko muri rusange biteganyijwe ko ihindagurika ry'ibihe rizakomeza kongera ingorane ku buzima bw'abantu by'umwihariko ku baturage bafite amikoro make. Zivuga ko ibyago by'ubuzima biturutse ku ihindagurika ry'ibihe kenshi bigira ingaruka ku baturage bahejejwe inyuma ndetse n'abakennye bafite amikoro make ku buryo batabasha kwitegura guhangana n'ibiza no kwigobotora ingaruka zabyo mu gihe byabibasiye. Ubushakashatsi bwakozwe n'akanama ka ONU gahuriweho na leta z'ibihugu gashinzwe kwiga ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'icyakorwa bugaragaza ko imihindagurikire y'ibihe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo butaziguye, harimo abapfa n'abakomerekera mu biza nk'imyuzure n'inkubi z'imiyaga. Imihindagurikire y'ibihe kandi igira ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo buziguye, harimo impinduka ku ngano y'udukoko dukwirakwiza indwara, ihumana ry'amazi n'iry'umwuka ndetse n'ibura ry'ibiribwa. Kuva i Fort Myers muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukagera Guangdong mu Bushinwa yewe na Juba muri Sudani y'Epfo, ibiza bitewe n'ihindagurika ry'ibihe birimo kwangiza ibintu byinshi hirya no hino ku isi, bigateza ingaruka zikomeye mu bijyanye n'ubuzima. Reka tubikurikire ku buryo burambuye. Inkangu muri Afurika y'Epfo, imyuzure muri Nigeria ndetse n'amafatari bwigerabaho mbere mu karere k'ihembe rya Afurika ni bimwe mu biza impuguke zivuga ko byabaye muri uyu mwaka bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Impuguke zivuga ko ibiza nk'inkangu, amapfa n'imyuzure bitera igabanuka rikabije ry'amazi yo gukoresha n'ibura ry'amazi asukuye, bigakura abantu mu byabo ku bwinshi kandi bikangiza ubutaka buhingwa, ibishobora guteza inzara. Inzu yanjye yarengewe n'umwuzure, ingo z'abaturanyi zose zararengewe, abantu barababaye, nta mazi yo kunywa, nta mashanyarazi. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Raporo zigaragaza ko aya ariyo mapfa akabije aka karere gahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize. Sinari narigeze mbona amapfa nk'aya mbere kubera ko ntitubona aho gukura icyo duha abana bacu, gusa dusenga Imana ngo idutsindire aya mapfa. Nabuze byinshi cyane, ihene zigera hafi kuri 300 zarapfuye, ingamiya 50 nazo zirapfa kandi ziracyakomeje gupfa. Nk'uko bitangazwa n'abategetsi b'inkambi y'impunzi ya Dadaab muri Kenya, abana b'impunzi b'Abanyasomaliya bageze muri iyo nkambi mu mpeshyi yose bari barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi, ariko kandi si cyo kibazo cy'ubuzima gusa bafite. Bitatu bya kane by'abarwayi baza hano cyane cyane abana bazahajwe n'imirire mibi ikabije. Dufite benshi barwaye indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, hari benshi barwaye impiswi, kugeza ubu nta murwayi wa kolera turabona, ariko turyamiye amajanja cyane kubera ko iyi ndwara yagaragaye muri Somalia, indwara y'iseru yamaze kugaragara, ndetse ubu turimo gukingira batugezeho bose hano kugeza ku bafite imyaka 29. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uteganya ko abaturage bagera kuri 250,000 bazagirwaho ingaruka n'ibiza biturutse ku ihindagurika ry'ibihe bitarenze umwaka w'2030. Loni nayo igatangaza ko abari munsi ya 1/2 cy'abatuye umugabane wa Afurika batabasha kugera ku ikoranabuhanga riburira hakiri kare ryafasha guhangana n'ibi biza kandi bugarijwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe. Muganga Maria Nira ni umuyobozi w'agashami gashinzwe ibidukikije, imihindagurikire y'ibihe n'ubuzima mu ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Aratubwira byinshi ku ngaruka imihindagurikire y'ibihe igira ku buzima ndetse n'icyakorwa. Iyo haje ibiza kamere abantu barahababarira, bamwe bagapfa, abandi bagakomereka cyangwa hakaza izindi ngaruka zikomeye cyane zitewe n'imyuzure cyangwa amapfa n'ibindi. Icya kabiri, tuzi ko hamwe n'ubwiyongere bukabije bw'ubushyuhe ku isi haba impinduka mu ikwirakwira ry'indwara zimwe na zimwe, urugero nka malariya cyangwa se indwara ya dengue, kubera ko udukoko dutera izi ndwara tuba turi mu bihe byiza byo kororoka. Kandi tuzi ko ingufu ziva mu bikomoka kuri peteroli ari kimwe mu bigira uruhare runini cyane mu guhumanya umwuka, kandi ihumana ry'umwuka ririmo guhitana miliyoni 7 z'abantu buri mwaka.
rero ingaruka ni nyinshi kandi zirimo gushyira mu byago iterambere mu by'ubuzima ku isi ryari ryagezweho kuva mu myaka myinshi ishize. Dutewe impungenge kandi n'ihumana ry'umwuka. Iyo ihumana ry'umwuka rikomeza kwiyongera, haba hari ibyago by'ubwiyongere bw'abarwayi ba sima, indwara zidakira zibasira ibihaha, indwara yo kuvira mu bwonko stroke, indwara z'umutima, hakiyongeraho n'izi miliyoni z'impfu ziba ku mugabane wa Afurika biturutse ku rugero ruri hejuru rw'umwuka uhumanye duhumeka. Ariko niba twahindura ibyo, birasaba kurwanya ibitera ihumana ry'umwuka n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo bikazatanga inyungu nyinshi cyane by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ariko kandi ntabwo ari umuhinzi uzahindura ngo ashake uko yabona anakoresha ingufu zidahumanya. Leta z'ibihugu zikwiye gushora imari mu masoko atandukanye y'ingufu, zikarekeraho gushingira ku bikomoka kuri peteroli nk'isoko y'ingufu. Kandi ku mugabane nka Afurika ufite ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba ku buntu, kandi rwose ziraboneka ku bwinshi. Mu gihe isi igenda irushaho gushyuha ndetse n'ibihe biba bibi bikabije bigakomeza kwiyongera, leta z'ibigo bikomeye zasabye gukora ibishoboka byose mu gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Ni ibihe bisubizo bihari byo gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe? Kurikira. Abahanga mu bya siyansi n'abategetsi bemeranya ko ari iby'ingenzi kudakomeza kuzambya ibintu hongerwa ikoreshwa ry'amasoko y'ingufu yangiza nk'amakara, lisansi na gaze karemano yohereza ibyuka bihumanya mu kirere. Byitezwe ko andi masoko y'ingufu zidahumanya nk'izikomoka ku mirasire y'izuba no ku muyaga zizasimbura nyinshi mu zangiza zakenerwaga. Tubashije kugabanya ibyuka bihumanya twohereza mu kirere, icyo tuzunguka ni uko tuzagira abaturage bafite ubuzima bwiza, kubera ko kimwe mu bintu by'ingenzi kugabanya ibyuka twohereza bikomotse ku masoko y'ingufu ahumanya bizatugezaho ni ukugabanya ihumana ry'umwuka. Tuzi ko guhumeka umwuka uhumanye bihitana abantu bagera kuri miliyoni 6 buri mwaka. Uko ikiguzi cy'ingufu zisubira kigabanuka, ni nako ingufu nyinshi zizakomeza gukorwa mu buryo burambye, nubwo igiteranyo cy'ingufu zose zikorwa ku rwego rw'isi nacyo cyazamutse. Icy'ingenzi kuruta ni ukuva ku gukoresha ingufu zihumanya kandi tugatangirira ku buryo tubonamo umuriro w'amashanyarazi. Kuri ubu umuriro mwinshi w'amashanyarazi uturuka ku makara n'ibikomoka kuri peteroli. Icya kabiri ni ukuva ku modoka zikoresha bene izo ngufu zihumanya, tukareka izikoresha mazutu cyangwa lisansi tukajya kuzikoreshwa n'amashanyarazi. Tekinoloji nshya zigezweho nka green hydrogen ikoresha amasoko y'ingufu zisubira mu gukora umwuka wa hydrogen wo gukoresha mu ikorwa ry'ingufu, ndetse n'irifata imyuka ihumanya ya carbon rinyunyuza bene iyo myuka mu mwuka, zose zirimo kugeragezwa ariko ziracyahenze cyane kandi ntizirageragezwa ku rugero runini. Hari ibindi kandi twakora. Tuzi ko by'umwihariko mu bihugu bikize dukwiye kurya inyama nkeya ku buryo bigabanya imyuka ihumanya iva mu buhinzi. Imyuka ya gaze metane ikubye imyuka ihumanya ya carbon inshuro 25 mu gufata ubushyuhe, ariko ikamara mu kirere imyaka ibarirwa muri 40, nayo bizasaba ko igabanywa cyane. Abategetsi muri Somalia barimo kunanirwa guhangana n'inzara yatewe n'amapfa igihe kirekire yibasiye abagera hafi kuri 8 miliyoni, ni ukuvuga icya kabiri cy'abaturage bose. Mohamed Sheikh Noor uri Baidoa aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ishami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko amapfa akomeye atari yabaho mu gihe cy'imyaka 50 ishize muri Somalia yatsembye amamiliyoni y'amatungo, anatuma abaturage bagera kuri 8 miliyoni barimo abana 1,500,000 bugarijwe n'inzara. Ibura ry'imvura ryavanye mu byabo abanyasomalia barenga 1 miliyoni basuhukira mu nkengero z'imijyi nka Baidoa. Urugendo rwacu rwadufashe iminsi 10, rwahitanye 3 mu bana banjye bazize inzara. Nta mfashanyo na nkeya twari twabona mu mezi 3 tumaze hano. Ahantu honyine dukura mikoro ni mu nkwi dutashya tukazigurisha. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cya none. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubashimiye kuba mwahisemo kubana natwe
ku yandi makuru y'ubuzima n'inama zabafasha kugira ubuzima bwiza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi mube hafi y'ijwi ry'Amerika kuri wa@radio.voa.com. mwadusanga no kuri YouTube na Facebook, Twitter, VOA Radio Yacu. Naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC. ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya rero bigarukiye ngaha. muhandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika.